Abanya-Ukraine kuyu wa kane igenekerezo rya 9 z'ukwa gatatu mu 2023 mu gatondo bavyukijwe na za misile n'amabombe zatewe ahatandukanye mu gihugu, ndetse bamwe bakaba basize ubuzima. Zino misile zatewe zirabishwa cyane kuherekeye station z'imiyagankuba. Turaca kuja muri kino kiganiro kandi turabe ibibarizwa muri Bakhmut, aho igisirikare cigenga c'umutwe wa Wagner cemeza yuko kimaze kugenzura kimwe cya kabiri c'uyu umuji, ndetse umushikiranganji w'Ubu Russia nawe aravuga kuvyerekeye bino bitero vy'Ubu Russia muri Ukraine kuyu wa kane. Turagaruka kandi ku makuru avugwa mu intambara ku munsi w'amajana 79 harimo yuko Polonye yamaze kwemeza yuko igiye guha ibifaru bishika 10 byari bisigaye mu bifaru 14 vya Leopard ya kabiri vyemewe, akaba ari ibifaru bikogwa n'igihugu c'Ubudage. Reka rero tubaramutse twongera tubashimira ko mandanya mudukurikira, tubasabe mugire subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora neza na neza, tukatugiye kwinjira mu kiganiro cacu. Tunabasaba yuko mugira like kugira ngo muzoze muraraba video zitandukanye tuba tubateguriye kuri no rubuga. Tugiye kubanza kwinjira neza na neza kuraba kungene bino bitero vyagiye birategwa hana hariya, aho kandi tugenzura twinjira n'ijambo ryavuzwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubu Russia Sergei Shoigu kuvyerekeye bino bitero vyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023. Lviv, Kiev, Zaporizhia, Kherson, Odessa, Dnipropetrovsk n'ahandi kuyu wa kane rero hazindutse hategwa za misile nk'uko vyemezwa na komanda hagarariye ingabo wa Ukraine Valery Zaluzhnyi. Mu ijambo ryiwe yashikirije yemeza yuko misile zishika 81 arizo zatewe hirya no hino mu gihugu, muri zo ariko rero 34 akaba arizo zashoboye gushigwa hasi nk'uko vyemezwa nawe nyene. Perezida w'igihugu Volodymyr Zelensky mu gatondo kuyu wa kane yashikirije ijambo avuga yuko bino bikogwa igihugu cy'Ubu Russia cyakoze ari bikogwa by'iterabwoba, ndetse yuko barondera gutera ubwoba abanyagihugu, ariko banarondera gutera ubwoba bacekesha abasirikare ngo bave kwizima. Kiev rero nk'uko vyagenze ibitero nk'uko vyemezwa na maire wa ville ya Kiev ariwe Vitali Klitschko, yemeje ko ibitero ahagana 12 z'igitondo vyakubise ubumanuko bwa Kiev mu gace ka Sviatoshchensk, aho babiri bakomeretse, aho rero hatewe za misile kuri za sitasiyo z'imiyagankuba. Ibi bikaba vyatumye ibice 15% vy'umuji wa Kiev utaronka umuyagankuba. Lviv mu burengero bw'igihugu ca Ukraine abashika 5 nk'uko vyemezwa na televiziyo yo muri Ukraine ya Uwa TV, yemeza yuko kandi bikemezwa na maire ya ville, yemeza yuko abantu 5 aribo bashoboye guhitanwa n'ibi bitero mu gace ka Zorochiv. Zaporizhia naho hatewe misile zishika 5 aho hasanzwe, aho zatewe kuri sitasiyo y'umuyagankuba utera, zitegwa kandi nahegereye ahakorerwa umuyagankuba wa za nucleaire, naho hakaba hateye ibisasu bikaba vyatumye rero umuyagankuba ucika aha na hariya, na cyane ku gace ka Zaporizhia, aho ndetse n'urutsinga rwagaburira umuyagankuba agace ka Ukraine vyatumye hambugwa. Dnipropetrovsk hoho umunyagihugu w'imyaka 34 yasezeye isi, naho umudamu w'imyaka 28 ndetse n'umuhungu w'imyaka 19
barakomereka nk'uko vyatangajwe na televiziyo yo muri ako gace, bikanemezwa kandi na mere wa ville ya Dnipropetrovsk kuri Telegram ariwe Sergei Rizak. Muri Odessa ni ville isanzwe iherereye ku nkombe ya Mer Noire. Maxim Marchenko yemeje ko misile zononye inyubakwa z'umuyagankuba gusa ariko nta wapfuye canke ngo akomereke. Kuyandi makuru kandi avuga kuri runo rugamba na cyane hano hagiye harategwa za misile zitandukanye ku uyu munsi w'igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 ni Kharkiv. Ni umuji usanzwe ari munini ugira kabiri mu bunini ndetse ukaba uherereye haruhande y'Ubu Russia nk'uko vyemezwa na buramatari w'intara ya Kharkiv ariwe Oragi Sinehubov. Asanzwe ari buramatari yemeza ko hatewe misile zishika 15 mu y'intara, ariko mere wa ville ya Kharkiv Igor Terekomkov wewe yemeza ko ibitero vyatewe biraba cyane za station z'imyagankuba aho vyatumye igisagara cyose kiba mu kizime kibura umuyagankuba. Ahandi ibitero vyatewe ni Zitomir, Vinasyana na Rivin mu burengero bwa Dnipro ndetse no muri Portova nk'uko vyemezwa n'igisirikare ca Ukraine. Turavye rero ibitero vyari bigamije ibigo by'umuyagankuba. Ibitero kandi zakoresheje za drone za Shahed zingurirwa muri Iran nk'uko vyemezwa n'igisirikare ca Ukraine ndetse bikandikwa na Pravda ndetse bikandikwa na Telegram. Kiev Post yandika yuko misile zatewe muri Ukraine zari ari ubwoko bushika 12. Hariho 28K(1) akaba ari misile ziterwa zivaye mu mazi. Hariho calibre 20 cruise missile, hariho 6X-2020 cruise missile, hariho 8 launch of guide air missile, hariho 2KH-21P, hariho 6X-59, hakabaho 1 free launch of S-300 aircraft. Izi akaba ari misile zageragejwe kuvugwa ariko zatewe muri Ukraine, ariko kandi akaba hatewe n'ubundi bwoko bwa misile butari bumenyerewe namba muri Ukraine, nabwo akaba ari Kinzhal. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Ubu Russia ku ibitero Sergei Shoigu yemeje ko hambavu y'ibitero vyahora biba hatewe misile zinyaruka kurusha umuvuduko w'ijwi za Kinzhal isanzwe ari 6, akaba arizo zatewe muri kino gihugu ca Ukraine ndetse n'igisirikare ca Ukraine nk'uko vyemezwa na Valery Zaruzanyi. Bikaba vyanse yuko babasha kuzishira hasi nk'uko rero vyatangajwe kuri Telegraph, ikinyamakuru candikira mu Bwongereza cemeje ko umushikiranganje Shoigu yemeje ko ibitero ari ukwihora leta ya Ukraine ku bitero iheruka gukora kuri Federation y'Ubu Russia ku gace gahereranye neza na neza na Ukraine ka Bryansk. Ku bitero vyabaye igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023, aho bino bitero vyiswe nk'ibitero vyitera ubwoba. Ibi birukoreye mu gihe muri Transnistria na gace kiyonkoye kuri Moldova, aka gace kakaba gahanuriwe na Ukraine. Hoho amakuru ahavugwa akaba ari uko igisirikare ca Ukraine coba cagerageje gutera kano gace ka Transnistria gasanzwe gaherereye gafatwa nk'intara y'Ubu Russia. Kuyu rero wa 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 umuyobozi wa Wagner Group canke Wagner Group ariwe Evgeny Prigozhin yemeje ko ubu
bagenzura igice cyose cy'ubuseko bwa Bakhmut inyuma y'urugamba rutari rusanzwe kugira ngo babashe kugenzura kano gace. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Sergei Shoigu yemeje ko gufata Bakhmut bizofasha igihugu cy'Ubu Russia kwigarurira iyindi miji, ariko ku bwa sekreteri mu vya gisirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika siko abibona. Lloyd Austin we nkuko yabitangarije ibinyamakuru bitandukanye byo mu burengero harimo na Al Jazeera, afata ko uyu muji kuwufata bisa nk'ikimenyetso gusa aho kuba nka ville strategique. Alexander Sinsky asanzwe arongoye igisirikare kigwanira hasi yemeje ko ibitero bikibandanya mu uyu muji ndetse ko batiteze kurekura na cyane cyane igice cy'uburengero. Kuri ubu komanda wa Ukraine ariwe Volodymyr Nazarenko asanzwe agwanira mu gace ka Bakhmut yemeje ati turacagwana kuko nta tegeko riraza ryo kuva muri uyu muji wa Bakhmut, ariko ivyo tubona bisa nk'uko ari ikuzimu. Kugeza ubu rero Wagner Group igenzura igice kimwe kuri bibiri cy'uyu muji, ikabigenzura igice cy'ubuseruko aho igice cy'uburengero kigenzurwa n'igisirikare cha Ukraine. Prigozhin ati mu buseruko bw'uruzi bwa Bakhmut ubu 100% hagenzurwa na Wagner. Ibi yabitangaje kuri Telegram. Umuji mukuru rero uwo mwamenya yuko wa Bakhmut usanzwe uherereye mu burengero, ariko Bakhmut ukaba ari umuji wo muri Donetsk. Nkuko rero vyemezwa gufata umuji wa Bakhmut bizofasha gufata umuji wo intara yose ya Donetsk. Muzi yuko ari intara imwe muri zine Uburusiya bwafashe itegeko bwo kuziyegurira mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda. Stoltenberg nawe yemeje aya makuru. Ari Stockholm akaba ari umunyamabanga mukuru wa NATO yemeje ati inyuma yo kubura benshi mu bagwanyi nivyo Bakhmut ishobora mu misi kugwa mu minwe y'aba Wagner. Iyi ngingo ikaba ari imwe mu nziza zisigura neza na neza yuko umuji wa Bakhmut ushobora kuyegurirwa n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'umutwe wa Wagner. Ibi bikazofasha mu kugira ngo hagenzurwe 100% Donetsk. Reka rero tubashimire, nizere ko mushobora gutahura byinshi mu makuru ko bateguriye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse tukazoza turabaha amakuru ku gihe ku munsi kugira ngo muze muramenya ibivugwa hirya no hino. Reka tubashimire.